Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Niriwe canke mwaramutse inshuti namwe bakunzi b'iradiyo ijwi ry'abanyagihugu RPA, turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya 12 Kigara mu mwaka wa 2021. Mwakoze guhitamwo gukurikira amakuru twabateguriye, nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ibiciro vy'ibifungurwa vyankenerwa vyaraduze mu mihingo yose y'igihugu, bivugwa ko vyoba vyatewe n'umwimbu utagenze neza biturutse ku mvura yaguye nabi. Ishirahamwe rihurikiyemwo abarundi bahungiye mu gihugu ca Uganda barasaba makungu gufasha gukora amatohoza hakamenyekana ukuri kubagandaguye ugwaruka rw'abarundi ku magenekerezo ya 11 na 12 Kigarama umwaka wa 2015. Idonido ni murano makuru. Igitigiri c'abandura umugera wa COVID-19 casubiye kwiyongera ku murindi uteye ubwoba mu gisagara ca Bujumbura. Icegeranyo c'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kivuga ko ku munsi umwe gusa abanduye uwo mugera biyongereye ku bice bingana n'100%. Sayo gusa hari n'ayandi twabateguriye mu kanya. Idonido sangwikazi. Nongere ndabaramutse ndabaye nikaze. Amakuru tuyahereye mu gisata c'umutekano. Abantu babiri baraye bakomeretse barashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho kuri uyu wa gatandatu mw'ijoro ku mutumba wa Gitaba uri mu gisagara ca Rutana. Abakoze iryo bara gushika ubu ntibaramenyekana. Hagati aho hari abantu batatu bafashwe ku mvo z'amatohoza. Eric Niyonzima. Ayo masasu yumvikanye igihe cy'isaha 4:30 z'ijoro zo kuri wa gatandatu ku gacimbira imika umutumba na zone Gitaba uri ku birometero 6 uvuye ku mugwa mukuru w'intara Rutana. Nkuko bivugwa n'isoko ryacu ngaho mu Rutana, ngo barabagabo babiri harimo umukuru w'imbonerakure muri komine bari batashe bashitse ko umutumba wa Gitaba baca babacucagira amasasu, aho uwo mukuru w'imbonerakure muri komine Rutana yakomeretse cyane nkuko uyu munyagihugu abitwiganira. Aho abantu babiri harimo umukuru w'imbonerakure yitwa Ndayishimiye asanzwe ari umukozi wa komine watoza amatagisi, aguye mu mutego wabitwaje ibigwanisho barabarasa. Umukuru w'imbonerakure akaba yabaye cyane mu nda hamwe no ku maguru. Uwo ari kumwe nawe yabaye bisanzwe ku maguru. Bajeje kubarasa, abanyagihugu bafatikanije n'abashinzwe intwaro n'igipolisi baciye bahishikira baca abanyarukana abo bantu ku bitaro bikuru byo mu Rutana. Ahabo nabo baciye babarungika ku bitaro bikuru zikibuye mu ntara ya Gitega, aho ubu bariko baravurirwa nkuko bibandanya bivugwa n'uwo munyagihugu. Baciye babanyarukana ku bitaro bikuru bya Rutana, aho ivyo bitaro navyo vyahavuye byungururiza ku bitaro bikuru by'ikibuye mu ntara ya Gitega bisanzwe bifite abahinga b'abaganga. Abanyagihugu bahegereye bavuga ko intandaro ya vyose ko ari amatati y'amatongo. Abantu rero batatu bamaze gufatwa ku mpamvu z'amatohoza, hakaba harimwo umugabo umwe yahoze mu gisirikare. Twarondeye na Imera Eric musitanteri wa komine Rutana, ariko akaba atacu yashimye gushikiriza. Eric Niyonzima urakenuye. Tubandanyirize mu bivugwa mu gisata c'agateka ka zina muntu. Ishirahamwe Consolation and Trust rihurikiyemwo abarundi bahungiye mu gihugu ca Uganda barasaba makungu gufasha kumenya ukuri kubagandaguye ugwaruka rw'abarundi ku magenekerezo ya 11 na 12 Kigarama umwaka w'2015. Hari igihe abagize iyo shirahamwe bariko bibuka kuri uyu w'Imana imyaka 6 iheze abo barundi bagandaguwe. Ejide Mwambutsa umunyamabanga wa Consolation and Trust avuga ko bazoronka amahoro mu mitima yabo igihe ukuri kuzoba kwamenyekanye, abakoze ivyaha bakabihanirwa. Ejide Mwambutsa n'umunyamabanga w'iryo shirahamwe rihurikiyemwo ugwaruka rwacitse ku icumu muri ubwo bwicanyi, ubu bakaba bahungiye mu gihugu ca Uganda. Turibuka amatariki menshi duhereye ku itariki 26 z'ukwa kane, tukongera tukibuka n'itariki ya 11 12 aho ugwaruka gwishwe mu makartie amwe yagize uruhara mu kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca nyakwigendera Nkurunziza Pierre ashaka kwiha manda ya gatatu nayo ikaba itari yemewe n'ibwirizwa shingiro.
ico gihe abavyeyi benshi barahekuwe, ico gihe abana benshi barabaye imfuvyi, ico gihe eka utabuze mwene wabo canke wapfa n'ikintu yarabuze umugenzi kandi yarabuze n'uwo bari kumwe ku rugamba. Rero kubw'ivyo rero nk'impunzi iri mu Buganda twaravuze duti ntidushobora kubibagira, ntashobora kugenda akagirire nk'uko umenga ntibafise aho bava, nk'uko umenga ntibari bafise aho bakomoka. Rero nka twebwe uno munsi twafashe uyu munsi tugira icunamo cyo kubibuka, twibuka bene wacu, twibuka abavyeyi bacu, twibuka abana bacu, kandi tugasaba yuko yaba Uburundi yaba ibihugu mpuzamakungu ko vyohagarara vyose gushika haboneke umuco catumye duhekurwa, gushika haboneke umuco yaba no mu butungane bw'u Burundi ababikoze bashigwe imbere y'intahe, sentare ikore yigenga, hama natwe abiwacu twabuze tutanka babone ukuruhuka neza. Rero nk'abarundi twaje twese, twaje gufashanya, twaje guhozanya, nuko rero tukaba tubasavye namwe bwe mwese aho muri hose mushoboye kwa mwobikora se turavyibukanya. Tukivuga ibijanye n'ivyabaye ku magenekerezo ya 11 na 12 Kigara mu mwaka wa 2015, amakungu ntiyarakwiye kwirengagiza ivyaha vyakozwe n'abategetsi bamwe bamwe b'u Burundi mu magenekerezo ya 11 na 12 Kigara mu mwaka wa 2015, yitwaje ko ashaka kunagura imigenderanire myiza na leta. Ivyo biri mu rwandiko rw'umuhari mpuzamakungu rwaruka rw'abarundi Mijeb mu mfunyapfunyo bwo kuri uyu wa Mungu. Karen Keri Inarukundo arongoye uwo muhari avuga ko inyuma y'imyaka 6 bagisaba ubutungane kubakorewe ubwicanyi n'ayandi mabi inyuma y'ibitero byo mu makambi atandukanye ya gisirikare y'Ibujumbura. Kurikira Karen Keri Inarukundo arongoye umuhari w'ugwaruka Mijeb. Mu muhari mpuzamakungu rw'abarundi Mijebe mu gusohora urwandiko twagombye kwifatanya n'abandi barundi mu kwibuka inzirakarengane zishwe n'inzego z'umutekano ku magenekerezo ya 11 na 12 Kigarama mu 2015, inyuma y'uko hari amakambi ya gisirikare yarahejeje gutegwa mu gisagara ca Bujumbura no muri Bujumbura rirare. Uno munsi imyaka 6 ikabirangiye. Turifatanya na cane n'imiryango yabuze ababo hamwe n'abahohotewe gushika no munsi batarabona ubutungane. Tugomba kwibutsa kandi ko muri Mijebe uretse gusemerera dusaba ubutungane no kuri ngo kuja habona abakoze ayo marorerwa bakubitwe intaye mu gahanga. Twama duhamagarira abarundi muri rusange na cane ugwaruka bagerageze kuguma bafatanye mu nda no kwigirira icizere kugira ngo bashobore guharanira ubutungane kuri bose, bashobore guharanira agateka kabo. Turasaba kandi amakungu kutirengagiza ibyaha vyakozwe n'abategetsi bamwe bamwe bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi no munsi, bitwaje ko bagomba kuvyura imigenderanire myiza hamwe na guverinoma y'u Burundi, ko ari ugusasira indavi kibi no gushigikira kudahana ibyaha niho nyango ry'amategeko. Tubandanyirize mu bivugwa mu gisata c'amagara y'abantu nkuko namejeje kubabwira mu ngingo nkuru ibitigiri vy'abandura umugera wa COVID-19 byasubiye kwiyongera ku murindi munini cane mu gisagara ca Bujumbura. Icegeranyo c'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu cyo kuri uyu wa gatanu cemeza ko mu masaha 28 gusa abandura umugera wa COVID-19 biyongereye ku rugero rurenga 100%. Elvis niyo mwungere. Abantu 100 nibo batowe umugera wa COVID-19 mu masaha atarenga 28 nkuko bishikirizwa n'icegeranyo c'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu cyo kuwa 10 Kigarama umwaka wa 2021. Ku bw'ico cegeranyo 95 muri abo batowe umugera nabawanduriye mu Burundi. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bukamenyesha ko ivyo vyatumye ibitigiri vy'abandura umugera wa COVID-19 bija hejuru cyane kuruca uko vyahora mu misi heze, kuko ubu vyadoze ku rugero rw'38% kwijana. Bamwe mu bakora mu mugwi w'igihugu ujeje kurwanya umugera wa COVID-19 bakamenyesha ko no mu bitaro bitandukanye basubiye kwakira indembe za COVID-19. Umwe mu bagize uyo mugwi urwanya COVID-19 aravyigana. Abagwayi batora abantu benshi cyane rwose cyane bateye ubwoba. Ibintu nka 200 personnes basangamo nka 25 ku masite yose ngayo Bujumbura. Ubwoba na
santarate n'igihe iri hafi yo kugira iri hafi harimo abantu bashika 8 barembye. Iruhande y'ivyo icegeranyo c'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu casohowe ku munsi wa gatanu kibandanye kimenyesha ko ibitigiri vy'abandura umugera wa COVID-19 mu gihugu muri iyi ndwi iheze vyiyongeye inshuro 4 ugereranije nuko vyahora mu ndwi yo hirya muri kino gihe. Inyuma yaho ibitigiri vy'abanduye akaranda ka COVID-19 bisubiye kuduga ku murindi munini na zimwe mu ngingo zo kurwanya umugera COVID-19 zitari zititabwaho zatanguye gusubira kwibutswa. Aha twovuga nko kwambara udufukamunwa, gukaraba n'ibindi. Ivyo rero bikaba biruko mu gihe ishirahamwe mpuzamakungu OMS ryitaho amagara y'abantu ku isi rivuga ko gushika ubu ubwoko bushasha bwa COVID-19 bita Omicron bwatowe ku nshuro ya mbere muri Afrika y'Epfo bumaze kugera mu bihugu 57 vyo ku isi. Muri ivyo bihugu hakaba harimo n'ibisanzwe bifitaniye imigenderanire hafi n'igihugu c'u Burundi. Aha twovuga nk'igihugu ca Uganda aho ikinyamakuru The East Africa kimenyesha ko kimaze gutorwamwo abantu indwi bagwaye uwo mugera wa Omicron. Elvis niyo mwungere tugukengurukire tubandanyirize ano makuru mu bivugwa mu gisata c'ubutunzi. Igiciro c'umuceri cyaraduze mu ntara ya Gitega aho ciyongereye ko amahera arenga 500 ku kilo mu kiringo c'ukwezi kumwe. Abadandaza bakavuga ko batazi neza ico bivako ariko bakibaza ko ari kubera ahenshi umuceri utarera. Abanyagihugu nabo bagasaba ko ho kwinjira umuceri uva hanze y'igihugu kugira ngo usahirize uwurimwa mu Burundi. Inkuru twayiteguriwe na Emmanuel Niyungeko. Bamwe mu badandaza bo kw'isoko nkuru ya Gitega baremeza ko umuceri waduze igiciro, aho umuceri mwiza ubugurwa hagati y'amafaranga 2400 n'ibihumbi 2700 mu gihe imbere y'ikiringo c'ukwezi kumwe wagurwa hagati y'1800 n'ibihumbi 2000, nayo umuceri wa nyuma ubugurwa hagati y'amafaranga 2000 n'ibihumbi 2200 mu gihe wahoze ugurwa hagati y'1500 n'igihumbi 700, nayo umuceri uva mu gihugu ca Tanzania ubugurwa 3000 ku kilo mu gihe wahoze ugurwa 2700. Abadandaza nabo nyene ubwabo bavuga ko batazi icatumye iduga ry'igiciro c'ico gifungurwa, mu gihe rero umuceri ari ngirakamaro mu mfungurwa za nkenerwa na cane cane ku bantu benshi. Bamwe mu bayobozi b'amashure afise uburaro bakabona ko bizohava bibagora gufungurira abanyeshure mu gice ca kabiri kiza c'umwaka w'ishure. Abanyagihugu bagasaba ko ho kwinjira ku bwinshi umuceri uva hanze y'igihugu woza gusahiriza uwurimwa mu Burundi. Emmanuel Niyungeko tukivuga ibijanye n'ibiciro by'ibifungurwa vyaduze. Ibiciro by'ibifungurwa bimwe bimwe byaraduze hafi inshuro zibiri mu ntara za Ngozi na Kirundo ni mu buraruko bw'igihugu mu kiringo c'amezi 4. Abanyagihugu bo muri izo ntara bavuga ko hamwe byo bandanye uko biri bashobora kwicwa na kigoyi. Idonido na Dani Claire iratwumva. Umuceri niwo wibonekeje cyane ko waduze aho mu ntara ya Kirundo. Umuceri w'umutanzania wahora ugurwa 2200 ubu sigaye ugurwa 2600. Nayo umuceri uva mu Kirundo bita Buryohe wahora ugurwa 1800 ubu ugeze ku mafaranga 2300, mu gihe umuceri usanzwe wahora ku 1500 ubu ugeze ku 1800. Aho mu Kirundo nyene ikiro c'inyama cahora ku 8500 ubu kigeze ku 1010. Ikiro c'ubufu busanzwe naco nyene caraduze kuko icahora ku 600 ubu kigeze ku 1000. Nayo ikiro c'ubufu bita ikirobeke kiva mu ntara ya Muyinga cahora ku 1200 ubu kigugwa 1800. Aho mu Kirundo n'igiciro c'ibigori cashinzwe na leta ku mafaranga 980 ku kiro ubu kigurishwa amafaranga 1200. No mu ntara ya Ngozi naho nyene nico kimwe ibiciro by'ibifungurwa byaraduze. Ikibuni c'amamesa cahora kiri ku 3000 ubu kigeze ku 5000. Nayo ikibuni c'amakoto ciri kiro imwe n'inusu cahora ku 4500 ubu kigugwa 1010. Ikiro c'umunyu kigugwa 1200. Nayo udutomate tune
twahora tugurwa 200 ubu tugurwa 500. Ikindi cyaduze aho mu ntara ya Ngozi ni inyama, aho ikiro cy'inyama cyahora ku 8,500 ubu kigeze ku 10,000. Muri izo ntara za Kirundo na Ngozi ibiribwa bitigeze biduga ni biraya hamwe n'ibiharage bimwe bimwe. Abanyagihugu bo muri izo ntara basaba ko leta yotorera inyishu ico kibazo, nayo mu gihe byobandanya biduga bashobora kwicwa n'inzara. Danikera twumva tugukengurukire si mu buraruko bw'igihugu gusa no mu bumanuko ibiciro vy'ibifungurwa vyankenegwa biguma bitera biduga. Aha twovuga nko mu ntara ya Rumonge, bamwe mu banyagihugu bavuga ko mu bituma ivyo biciro vyiyongera ari uko umwimbu utagenze neza biturutse ku mvura yaguye nabi. Francine Mahoro Mwidonido. Abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge bamenyesha ko kuva mu ntango za kuno kwezi ku bifungurwa nk'ibiharage, umuceri, ifu y'ubugari hiyongeye amahera ari hagati y'300 n'500 kuri buri gifungurwa. Isoko ryacu rivuga ko isukari yoyo ngo bigoye no kuvuga ivyayo. Kuno munsi ikiro cy'ubufu kigeze ku 1,500, kahita ora ku 800, 1,100, ikimagitara kidoga. Umuceri ugeze ku 2,000, 2,100. Umuceri ora ku 1,500, 1,600, 1,700. Ari amafaranga kuri 2,200. Ubuki tumutanzania nawe ni 2,200. Isukari niko kuko ubunye aho tombe ukayisangaho ku mugaragaro ni 3,000, ahandi 4,500, hari naho utayironka. Rero ibintu muri rusange byose nka byose byagiye bidoga ku mafaranga 300, 500 agenda yiyongeraho. Bamwe bakibaza ko iryo duga ry'ibiciro aho mu Rumonge rifitaniye isano n'umwimbu utabaye mwiza kuko imvura yaguye nabi, hakaba hari imirima yatwawe. Ko biri kuko ibyo yimbura nta mwimbu hari ntawuboneka, kuko nk'ibijumbo abantu benshi bahora bibonera byakawe n'amazi. Amazi yateye hakiri kare inzuzi Dama na Murembwe zuzuye hakiri kare. Uruzi rwasheze ku Murembwe ruva ku Itanga gushika ku ibarabara rya mbere aho igisagara ca Rumonge gitangurira. Mu gihe amafi yahora ari mu bifungurwa abanyagihugu bo mu Rumonge bakunda gufungura, ubu nayo nyene ngo arazimvye cyane kuko umufungo w'amafi 5 ugurwa 220 by'amafaranga y'amarundi. Ubu abanyagihugu ba Nyarucari ngo bagura indagara bita Mwanza. Francine Mahoro urakenuye. Inyuma y'akaruhuko gato tubandanya. Musitanteri wa komine ategerezwa kumenya abakozi bakorera mu ikomine yiwe mu bisata vyose, agaheza akanakurikirana ko bakora neza ibikorwa bashinzwe. Ivyo bishikirizwa n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi. Tazindi Kumana arongoye ubwo bushikiranganje avuga ko amakomine ariyo mushinge w'iterambere, ari naco gituma abo bakozi bategerezwa gukurikiranwa neza. Abakozi ba komine mujejwe mwe bamutandeye ni umukozi wese wa leta ari mu komine. Bajya bakeya amahora mu kuri bo mutwara nabajeje gutunganiriza abavuka komine. Umuntu wese ari ku kazi ka leta, yaba umusukonzi yaba umusustati akorera mu komine, wewe urafise ko kumenya ibyo ariko arakora, akaguha raporo nawe ukayitanga kwa guverineri. Guverineri agatanga raporo mu bushikiranganje aravye igisata ikina kiriya aho gikukira. Ariko niho arawibaza ati mbega none umwarimu kumenga yisibo cike yataye abana hariya burya amasaha bambwiye gutonda ukabaza kujya ateze inyigisho mu komine. Mbega none abarimu baratonda amasaha bateza gutora. Niyo ni intwari bereye kuko ntahembwe atakoze. Ni intwari bereye komine niyo base de développement. Teza rero gukorana biratumenye yuko ibikorwa byose bya leta bikorwa muri komine mu bikurikirana neza. Hamwe abakozi bakora muri komine mu bisata bitandukanye baba bazwi cyane abakozi y'abakozi ntondeka muri komine mu bisata bitandukanye naba no makomine ndujaye ndabati mbega abakora muri iyi bisata batonze. Komine niyo base y'iterambere. Hanyuma na gestion de performance, mbega umuntu ahembwa yakoze. None nimba mu komine amashure yose classement baronse moins de 50%, cyambaza none mbega gestion de performance mutanteri yabitahuye
kurya mu titirere yakiriye n'aba bagwayi bamwidogera performance imeze gute rero ujya mu veterinere kumenga ntariko arafasha inka zagwaye kumenga imiti y'ibitungwa ntiboneka imiti y'ibiterwa ntikiraboneka abo bakozi ba leta bariko bakora gute niyo twita gestion de performance. Mu gusozera aya makuru ibivugwa mu gisata c'impunzi umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko hamwe n'urwego ruhuza amareta y'akarere ka Afrika y'ubuseruko IGAD bisaba amareta abihurikiyemwo kongereza inguvu mu bijanye no gukingira no guteza imbere impunzi mu karere. Ivyo vyasabwe mu biganiro vyatunganijwe kuri uyu wa mbere gushika kuri uyu wa kabiri i Nairobi mu ntumbero yo kwigira hamwe ivyo bibazo. Rero Twizera aratwiganira ico ivyo biganiro vyashitseko. Ibyo biganiro hagati y'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko hamwe n'ibyo mu ihembe rya Afrika byatunganijwe ku igenekezo rya 6 gushika ku ndwi Kigarama. Ibyo biganiro byari byatumweko n'ibiro by'ishiramwe hase biraba akarere ka Afrika y'ubuseruko. Ishiramwe rya Afrika y'ubuseruko rifatikanije n'urwego ruhuza amareta yo mu bijanye n'iterambere IGAD. Abitabiriye ibyo biganiro bari bagizwe n'abashikiranganji, abakomiseri n'abahinga bajejwe gukingira impunzi bo mu bihugu 10 bigize ishiramwe rya Afrika y'ubuseruko hamwe n'ishiramwe IGAD eka n'umugwi w'ubumwe bwa Afrika hamwe n'umuryango w'ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini ikaba yari yabyitabiriye. Nk'uko tubisoma mu cegeranyo c'ishiramwe ry'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko, ibyo biganiro byari bigamije kwigira hamwe ibibazo bitanu nyamukuru, no kuvuga guha ubuhungiro ababwifuza, gutuma impunzi zitahutse zishigwa mu migambi y'ibihugu zitashemwo na cane zikaroswa ubasha bwo guhiganirwa akazi, gukingira abakenyezi, abana hamwe n'ugwaruka rw'impunzi, hamwe no kwitegurira no kugabanya ingaruka mbi ihindagurika ry'ibihe rigira ku makambi y'impunzi. Kukaba nkako ibihugu byaserukiwe byaremeje ko imigambi ijanye no gutorera inyishu ibibazo by'impunzi muri utwo turere itegerezwa kubahiriza ingingo ivuga ko atambo nimwe ishobora gutuma impunzi zirukanwa iyo zahungiye. Abitabiriye ibyo biganiro basabye kandi amareta gukora ibishoboka kugira ngo abana bose bavukira mu bihugu bahungiyemwo bandikwa kandi bakaronswa impapuro z'amavuko kuva bakivuka, nk'uko ico cegeranyo co kuwa ndwi Kigarama kibandanya kibivuga. Ikindi amareta yasabwe no gushira mu ngiro imigambi yotuma impunzi zitahuka ziteza imbere, na cane imigambi ijanye n'indero, amagara y'abantu, kuronswa uburyo bwo kwibeshaho hamwe no gushigikira amashirahamwe ashingwa n'impunzi. Mu gusozera ico cegeranyo kivuga ko amareta agize umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko hamwe n'ishiramwe IGAD asabwa kandi gushiraho ibisabwa kugira ngo impunzi zitahukanwe zibyepuje mu iteka no mu mutekano, kandi zishigikirwe bimwe birama mu bihugu zishikiyemo. Inama y'abajejwe ibibazo by'impunzi muri ibyo bihugu ikaba itegekanijwe kuwa 14 n'uwa 15 Kigarama uyu mwaka. Twizera tugukengurukire, ni no kuri iyo nkuru yawe duciye duhereza ko amakuru yacu yo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 12 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2021. Nkengurukire mwebwe mwese twari duteramanye, bagenzanje b'uruganda rwa RPA bamfashije gutorokanya amakuru, ndabashimiye. Nibagiye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma, Marie Ange Irakoze nije twari kumwe kuri mikro, ndabikebanuye naho ubutaha.